Hello my beautiful people, ndabaramukije cyane abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Ndi kumwe n'umudandaza navuga ati n'abadandaza basanzwe bita ba Connaisseur basanzwe badandaza impuzu zo kwambara, baratembereza kandi bakaronka icyo bashira mu mufuko, bakadandaza ibintu bikagenda neza. Shaka dupige story nawe tuganire nawe, aza kudona ka nimero ka telefone kumbure aho wowe unari hose mu gihugu cy'u Burundi, woshobora kumurondera akakuzanira umuzigo umeze neza. Reka namwe kazana kare Connaisseur ni impore turi ko mu kiganiro. Iyi ni Eric Burundi TV isamirana mu gihugu cyose, aho ni ku rubuga rwa YouTube. Mbe mitwa bandi Uwizeyimana Ezekiel. Uwizeyimana Ezekiel, usanzwe ukorera hehe? Mbe kano kazi wakinjiyemo ryari? Aka kazi nova ko nakinjiyemo kuva muri 2020. Mbe ugerageje kuraba hagati yo gushira impuzu ahantu cyaje kuzitembereza, mbe ni cyo ikintu gisanzwe ku ruhande rw'iwawe ubona ko gifise inyungu? Bo gushira ku kibanza ugashira impuzu ahantu hatuje bakiyaha gusangaho, novuga ati bivana n'ukuntu umuntu wese ashobora kuba bimubangukira nko ku ruhande rwanje. Ego mbangukirwa no mu buryo bukora ndiko ndazunguruka hirya no hino. Okay, reka nakubaze, muri mu mpuzu usanzwe udandaza baravuga yuko muri kano aho kazi mukora karuhisha cyane. Urashobora guhura n'umukiriya akatora impuzu mugaka gucira amahera make bivanye nuko atagusanze mu kibanza runaka, biramaze gushikira nawe? Ibyo birashika keshi cyane kabaho. Ariko mu bijanye no gucoka, mu bijanye no kudandaza tuvandireza, baravuga yuko biruhisha cyane. Mugabo buri gikuwa cyose nasanze atari ko witaruhisha, mu gihe uba wicaye uraruha, mu gihe uri kurakora uraruha. Musanzwe muga akazi umaze kuba umaze ukamenyera, ukaba wokora, woba wicaye ngaho, woba uri kuragenda. Hatwe tuba tumaze kumenya tubona kari bisanzwe umuntu aruha, bisa nuko naho no banice shobora gucoka. Birashika ugashira impuzu abantu mu mihana uba bibereye. Nayo business yanje nk'umuntu agukeneye, nk'abakiriya banje benshi basanga mu mihana, arabona nkaha ku hotel Gitega, arabateje banje, aba sister bakora ngaha babajeni, shobora kwagira ngaha kumvuza uko arabakiriya banje. Urashobora gutanga nimero ka telefone kumbure hari umuntu ashobora ari kuraba kino kiganiro aherereye akifuza ko umuzanira impuzu, akitorera impuzu mu nzu yo kwambara, atarinze gufata ingendo ngende gura amaduka he na he kure na kure amutora ama déplacement. Uwo baka nimero ka telefone kumbure nimero kacu twagatanga ni 68 72 14 36. Okay, wavuze witwa Uwizeyimana Ezekiel, ndondeye ku yo nimero WhatsApp iraduga, isanzwe kaduga. Mbe ugerageje kuraba kugwaruka rundi ari ugwaruka gwinshi rusanzwe runegura ubuzi bwo gukora, nakaye kamotera ugwaruka rusanzwe kenshi rutinya gukora ubuzi akazi ukora bavuga kararuhisha? Mu bisanzwe nasanze mu buzima akazi kose uzira ucika intege. Uyu munsi kuba mbandereza impuzu, nkoreka akazi k'impuzu, siyo kazi gusa nahereye ko nk'akazi ka business, ibyema, amashashi, ni ibintu navandeje keshi mu masoko aho mba mperereye hose. Rero haragera igihe ndabikunda, ndungururiza nunguruza mu kindi cyashaka. Uwatanguye udanaza ibiyoba mwibarabara, bandereza ibitumbura, imikate. Ariko haragera igihe ndavuga ati iminsi nkoze muri ibi ndakwiye kunguruza nkakora ibi, ninjira mu kazi k'Connaisseur nako. Nihe wabonye akarusha? Mbo hose mu mwanya nari mu mwanya w'ibyema n'amandazi n'imikate, akarusho karimo kuko niriwe nkora, sinasega amayinite, niriwe nkora, nashobora kuronka icyo fungura. Mu nyuma kubijanye rero ne kunguruza mu kazi k'impuzu, nagize ati bivanye nkuko ubona akazi gakora, ashobora akazi kubona karaguhikara ufise intambwe kakuye ko ahugeza ku yindi. Kize ati rero uyu mwanya n'isaha reka mbandanirize muri business yibi nabyo.
Kuri ibi navyo ndiko ndabikora haraba nko kuva ndabitanguye naho ngeze novuga ati na ruhombo rurimo kimwe gusagizira gucika intege mu kazi. Nize ntambamye ukunze guhura nazo muri kano kazi kawe? Ibibazo ukunze guhura nazo? Na kazi na kamwe kaburamo amariziki. Kazi cyo twagakora ashobora guhura ariziki nkakarura nk'umukiriya. Ushobora kuwizerana abakiriya harabo dukopa impuzu uyu munsi ariko akorera ngaha ejo kamwizera bivanye ubukiriya mufitaniye iyo sanga yagiye. Okay, ubwo ruba ruhombo keshi rikunda guhura nago mu bakiriya twizera muga mu nyuma bikarangira baduhemukiye. Reka tubene nk'abagenda kurangiza ariko tutararangiza. Mbe ku ruhande rw'iwawe ushobora kurangura ukoresha umutahe ungana gute muri kano kazi kane musanzwe mukora? Mu kazi umutahe novuga gikuru bivana n'ukuntu akazi kari kugenda cyane kagenda kane n'ukuntu ugakunze. Naho umutahe mukuru no mu mutwe kuguruka mu byashara ko umusashwa kufise umutahe mutoya bivanye n'ingene ukunze akazi ukawutanguza cyaye bikavana n'ukuntu nk'akazi ibyo byashara birangurwa n'uburyo ubona bisohoka. Novuga ati uyu munsi nk'akazi k'akavanderi rashobora kufise nk'impuzu umutahe w'impuzu 10 dufate nk'impuzu y'imbirangwa 10,000 n'imbirangwa 8,000 ibihumbi 80 bivanye n'abakiriya ufise canke n'ukuntu bisohoka. Urashobora kudangura impuzu 10 ejo wasohora n'ubangutse ufise ugasohora 5 ego muri zimwe 5 ukabanga ugatora izindi 5 utararindira yayindi here ego igakija kwisanga irifumba yayindi wayikuye kinyungu y'ibihumbi 2 muri za zindi 5 umva zizanye yindi mpuzu. Okay, konsa reka tugushimire kugira umushoye kuturonsa hama nongera ntumira bari kuturaba hano. Ini Eric Burundi TV navuga ko urashoka na subscribe ubonye no video commentaire wenda ikeneye munsi uko uza kuwatawe kino kiganiro. Hama ndongera namushimira Mr Connoisseur nongera namutera intege mu kazi kiwe hama ni gukora kugira dufungure umukuru w'igihugu cyacu Burundi, umukuru wacu w'igihugu ciza cyacu Burundi yavuze ati dukore. Rero umuntu mbere yo gukora kugira twiyubake. Mbe urabona gute mu myaka 2020 wowe uzo bugeze he? Okay, mumbona kazoza? Mbona kazoza ndabona umunsi umuntu ari ku murimo wese avuga ati ndi hari umurimo ndiko ndakora bo muri 2040 2060 ndabona ko umuntu ari ku kivi ariko arakora atereza amaboko waticaye. Mu bisanzwe ndabona yuko azobageze kure cyane. Umuntu azobageze kure kandi azoba afise icyo yo yihereza nico marira umuryango cyangwa kamarira n'abandi. Murakoze cyane. Ego. Mbe muvuka he? Mvuka mu ntara ya Cibitoke. Murakoze cyane. Oh.